Amahoro mwebwe mwese muri ko mukurikira televiziyo Isanganiro kaze tubashikirize amakuru twabateguriye duhere ku ngingo nkuru ziyagize. Itegeko rizogenga amatora yimirije mu Burundi kino gihe ngo ryaratunganijwe ryararungikiwe izindi nzego zijejwe gushiraho amategeko byashikirije kuri uno wa gatanu n'umushikiranganje n'umuvugizi w'ubushikiranganje w'intwaro yo hagati mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta hamwe n'amenyesha makuru ni inkuru tuza kugaruka ko mwidonido yano makuru. Bamwe mu bavyeyi bo mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko batagishobora konsa abana nkuko vyari bikwiye kuko bataronka ivyo bafungura, bemeza ko baca bahitamwo gucutsa abana babo hataragera. Aho ni mu gihe kuri uno wa 29 ntwarane hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe konsa. Iyo ni inkuru tuza kugaruka ko mwidonido yano makuru. Ibikorwa vyo kubaka ingoro y'amanama mpuzamakungu iri muri zone Rohero mu gisagara ca Bujumbura ngo bigeze ku bice birenga 80%. Aho ari mu kiganiro n'amenyesha makuru ukuri uyu wa gatanu n'ibiganiro Nidas arongoye ikigo kijejwe inyubako Obuha yamenyesheje ko hasigaye ibikorwa vyo gusozera. Idonido yano makuru ni mukanya. Nangiye kubaha ikaze murano makuru narimeje kubamenyesha itegeko rizogenga amatora yimirije mu Burundi kino gihe ngo ryararungikiwe izindi inzego zijeje gushiraho amategeko. Byashikirije kuri uno wa gatanu n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta hamwe n'abamenyesha makuru. Pierre Nkurikiye anemeza ko ni karata karangamuntu itiganwa izokogwa inyuma ya rusansuma izoba mu kwezi k'umunani uno umwaka tumukurikire. Tegurwa y'ibwirizwa rigenga amatora aho rigeze kubira ubushikiranganje integuro y'iryo bwirizwa yaraheze mu bushikiranganje ubu yarungikiwe izindi nzego zijeje gushiraho amategeko ziri hejuru. Bijanye n'ikarata itiganwa yari yavuzwe ko izoca ikoreshwa muri ayo matora. Ikarata karangamuntu kiriko kirakogwa bijanishwa na rusasuma y'abene gihugu iri kwiraba ni ya hezi igikorwa rero mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka. Bimwe mu vyo izoba yatoye nivyo bizoheza bice bikoreshwa no mwiyo karata karangamuntu ntigana umuntu mbere yuko yoheza igakoreshwa mu matora yimirije. Ibikorwa vyo gutegurira rusansuma y'abarundi uburaro uburimyi n'ubworozi ngo bigeze ku ntambwe ishimishije bivugwa na Nicola Ndayishimiye arongoye ibiro bikuru vya rusansuma inyuma y'inama yo kuri uno wa gatano hagati y'abagize mu w'igihugu irongowe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Naho ibikorwa vy'imbere y'ugo rusansuma biriko bigenda neza ngo hari ingorane ngo zagiye ziribonekeza ku rubuga. Muri izo harimo ubukene bw'igitoro hamwe n'abajejwe intwaro ku mitumba batazi aho imbibe z'uburere barongoye ziherereye. Tumukurikire murano majwi yageranije na Evariste Nsikobanyanga. Mu nama babonye yuko hariho intambamye zimwe zisanzwe zijanye nuko kuri ndinganizo nshasha yuko intara zizoba zimeze kuva mu mwaka w'2025 aho ushobora gusanga abatware bamwe b'imitumba canke amakartie batazi imbibe zaho batwara na cane aho usanga hariho nk'umutumba uba warahinduye aho uzobutwagwa mu mwaka w'2025 baca basaba yuko babura amatari n'abamustanteri bogerageza bagafasha kugira ngo ivyo bibazo cyo kutamenya aho imbibe ziri ku mitumba no ku makartie asanzwe azokorerwa ko dukurikije ingene ijya ndinganizo yo mu mwaka w'2025 izoba imeze ivyo bikorwa bishobore kugenda neza. Ikindi novuga nuko babonye yuko hariho n'izindi ntambamye z'ubuhinga mugabe izo nazo
twaratanze intumbero ku buryo ibiro bijejwe gukurikiza no gushira mu ngiro ivya rusansuma buri munsi vyotegerezwa gutorera inyishu kuri izo ntambamyi z'ubuhinga. Banashimiye cyane abafasha Uburundi bamaze kugera ico baterereye muri rusansuma, bongera basaba yuko n'abandi bogerageza bagafasha kugira ngo ibikorwa vya rusansuma bizogende neza. Ikindi nuko bahamagarira abenegihugu bose baba mu Burundi yuko bomenya yuko rusansuma bose ibaraba, bakaca babasaba yuko bofasha kugira ngo ibiharuro biriko biratororokanywa muri bino bikorwa turimwo vyo kuringaniza uturere tw'igihugu turabiye ku mitumba ya rusansuma no ku makartier azokorerwa ko muri rusansuma nyezina, babasaba yuko bovyitabira nk'uko bazokwitabira rusansuma nyezina izoba mu kwezi k'umunani no mu kw'icenda kuno mwaka w'2024 turimwo, babasaba yuko botanga ibiharuro vyiza kugira ngo bizofashe mu gushira mu ngiro yambona kazoza igihugu cacu. Mu by'ubutunzi naho leta y'u Burundi itegerezwa kwiyumvira ikoreshwa ry'ayandi masoko ntanganguvu iruhande iyo guhangana n'ubukene bw'igitoro kugira ubuzima bw'igihugu n'abakibamwo bubandanye. Bivugwa na Diomed Ninteretse, umuhinga mu by'ubutunzi. Inyuma yaho hasokeye itegeko ry'umukuru w'igihugu rishinga umugwi ujejwe kwinjiza igitoro mu gihugu no kukidandaza Sopebu mu mfunyafunyo y'igifaransa. Uwo muhinga mu by'ubutunzi abona ko amafaranga azokoreshwa na Sopebu atoba ayo kudandaza igitoro, ahubwo yoza ashinga ikigega ntega bizoza cico gitoro. Kurikira Diomedi Ninteretse kuri ano majwi yegeranijwe na Evariste Nzikobanyanga. Ikindi leta yari gukora yari gushira ayo mafaranga kumbure mu yandi masource d'energie, mu bindi bituma haba tamuyaga nkuba uyu tuzi canke amazutu nk'ibi vyita energie eolienne by'izuba canke vy'umuyaga n'ibindi bituma kumbure iyo karibiri bayirateba abarundi bijukira ibundi buryo, na cyane cyane ko ubu abantu benshi bariko barava muri vy'amazutu n'ama essence bakaja mu bituma by'ibidukikije ivyo bita ecologie bigenda bifise akanovera kandi bigenda bifasha. Ico kindi yoshobora gukora cyane muri ayo mafaranga kwari kugira ivyo bita stock strategique, nivyo ashaka kugura ikaribira hajya abadandazi bakunda kwikika mu kiza bakaduza ibiciro, maze leta igashobora kubiratanga imbere yuko kumbure ivugana n'abasanzwe bakirangura. Ikindi nibaza ayo mafaranga yokora, urena amafaranga y'amarundi aguma ata agaciro ku munsi murora nk'idolare ubavuga ko rigeze ku mafaranga 5,500. Aho rero ko riguma rita agaciro barashobora gufata ayo mafaranga iyo atagaciro ko abadandazi baca baduza igitoro amafaranga murabizi kuko ntibasubira kuja kurangura. Nk'ubu urabona bahora bavuga ko ari 2,800 mugabo bimaze kuba 5,000 baca baduza igiciro. Rero leta ibyo bita stock strategique canke ibyo bita garantie ya depreciation du taux de change, aho naho nyine leta irashobora gukoresha amafaranga kugira ivuga ati amafaranga mwahombye kubera amafaranga y'amarundi yataye agaciro, amafaranga tuzayabasubiza, ibyo bita redevance bakabasubiza. Nivyo rero nibaza byari gukogwa muri iki gihe, na cyane cyane ko ubu amafaranga akenewe muri iki gihugu buya amafaranga yo guteza imbere cyane cyane umwirimizi kumbure bari kuyashira mu ndero bakayashira muri ivyo niko ndavuga by'inyubakwa rusangi bakabishira muri ivyo by'amagara y'abantu. Ivyo rero nivyo byotuma kumbure tuja muri rya terambere tuvuga bwa Burundi bwifashe. Mu by'inyubako naho ibikorwa byo kubaka ingoro y'amanama mpuzamakungu iri muri zone Rohero mu gisagara ca Bujumbura ngo bigeze ku bice birenga 80%. Ni mu kiganiro n'amenyesha makuru kuri uyu wa gatanu nibigira Leonidas arongoye ikigo kijejwe inyubako Obuha, yamenyesheje ko hasigaye ibikorwa byo gusozera. Yizeza ko ivyo bikorwa bishobora kurangira mu kiringo c'amezi 4. Kurikira komiseri mukuru wa Obuha nibigira Leonidas. Inyubakwa turavye igihagararo cayo n'ijunja ryayo kandi naco dukeneye ko izoba icitegererezo mu gihugu. Ni inyubakwa ifise indinganizo zitandukanye bisaba kwitondegwa kugira ngo koko igira ico gihagararo
gihesha izina Uburundi mu makungu. Novuga yuko mwagerageje kuraba aho twaboneye hamwe yuko ibikorwa nyezina vy'inyubako bimwe twita go evre vyaraheze, inyubako irahagaze, iri muri ca gice ca nyuma cyo guheraheza twita finissage. Aho rero novuga neza yuko murabona ko ikigo kijejwe ivyo gutunganya ibisagara uburaro n'inyubako mu Burundi obuha kiri ku kivi. Ikindani nuko muri uko gufungana kurasaba izindi ndinganizo zituma habaho akayaga, kimwe twita la climatisation, narimeje ukivuga. La climatisation rero iri mu vyatugoye, ariko nagira ndababwire neza yuko tuhashitse twasanze hari izindi ndinganizo zitari ziyumviriwe ko vy'ukuri, ariko ari ntahara kugira ngo dushobore gushikana iyi nyubako ku rugero igihugu gikeneye. Hariho ivyigwa bitegerezwa kuba, jewe ndiko ndaraba igice kinini gihagaze kuri izi nyubako hanini gihagaze, ubwa mbere nuko umuntu aba yumva ko yisuganyije neza ku buryo bijanye n'ivyigwa. Jewe ko ndabona ko ivyigwa vyari bisigaye turiko turabiheraheza, ibikorwa je noshobora kuvuga neza ko twoba turi izero zose hejuru ya 80%, ariko hasigaye mu gihe atabindi bibazo twogira turashobora kuhataragurika mu mwanya mutonyi. Turi mu kwezi kwa kane, twovuga neza yuko vyoshoboka ko atabibazo tugize bitwitambika imbere nko mu kwezi, nko duhereye nko mu mezi 4 duhereye ubu turashobora kwinyubaka tuba twayakiriye nko gushika mu kwezi ko 8 toya mugabe izindi indinganizo zisava kuri twebwe, ariko nubwo tutanze ico giharuro tunashoboka ko n'imbere y'igihe twataragurika. Bamwe mu bavyeyi bo mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko batagishobora konsa abana nkuko vyari bikwiye kuko bataronka ivyo bafungura. Bemeza ko baca bahitamo gucutsa abana babo hataragera. Aho ni mu gihe kuruno wa 29 ntwarante hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe konsa. Abavyeyi basaba leta kubafasha guteza imbere ibikorwa bakora byo kwisumamo kugira abaronke ico bafungura. Tubakurikire. Kugira wose umwana uhaze sivyo, iyo udahaze umwana arimo aronka ntabwo umwosa neza, uramuha akabere gakenya nyene ukacuvuga ateka ngende ndondera ubuzima. Urabona ubu ntaba mama bese bacururiza mu mabarabara, ntaba mama bese batembereza utuntu baca badutwara. Nukuri ubu hari inzara iteye ubwoba vrema, ugasanga umumama arimo arosa araraye inzara, aririwe inzara, nezo aririwe inzara kugira aronke utwo afatisa umutima kwiturigira kabiri, ugasanga biragoye. Nibigishoboka hari kera nta mwana ushobora kosta amezi 6, umwana yakubashe na amezi 4 ndaba yatanguye gufungura. Ubu ni ukwezi nini usubira muhinge, bigikunda biragoye konsa. Ubu abana batangura kugira inzara kare, byoroshe kuronka icyo ufungura, usanga bigoye naho ubifungurira kubera umwanya ubuta ufise, usanga bitoroshe naho nyene gufungura. Rero ibizana amaberebere ntibyoroshe cyane uyu munsi. Je umwana wanje bivanye n'ingene mbayeho mu buzima bwa misi yose, nibaza ko kumwosa noba ndamwosa nka kane hanini umwanya munini wonka mwijoro. Gusa abantu baba bikorera igiseke baba barimo barahangayika, ni kuri ico kintu barakwiye kuraba abisumamwe bakoresa ingufu zabo bakaduha agaciro, bakaduha kare uburenganzira natwe tukabaho basi twisumamwe. Ni kuri inzara ni nyinshi cyane kandi nta maronderero, ubuzima ntibungana. Uno musi abantu bato urikorera igiseke ukaja kurondera bakagufata, tugira naho turonderera. None inzara wumva izoreka kubaho mu Burundi gute? Mu gihe cya none ivyo turiko turiga, ivyo tubona, nibaza yuko benshi idutahura mbega umwana bamwosa ryari, bamwosa gute, bigenda gute, cyane cyane bakagiriranira ikiganiro n'abavyeyi.
umuvyeyi yakwiye konsa umwana inshuro zitari munsi y'umunani mu kiringo c'amasaha 28 bivugwa n'umuhinga akaba n'umushakashatsi mu bijanye n'ingaburo kuri uyu wa 29 ntwarante wahariwe konsa. Jean Paul Wineza asigura ko imfungurwa umuvyeyi yonsa afungura zitegerezwa gukwiza ivy'umubiri ukenera nk'isanganyangaburo, indemamubiri, intanganguvu hatibagiwe n'amazi. Yemeza ko bituma umwana atagwaragurika. Tumukurikire. Umukenyezi yonsa yofungura ibintu biserukiwe n'imigwi ishika nk'itanu. Akarorero mu byo afungura yoraba ko harimwo cyo bita ndemamubiri, hama akaraba yuko mu ngaburo yiwe harimwo ibinure n'ivyunyunyu n'amavitamine, akongera akabamwo n'ibindi bintu bita fibre végétale alimentaire mbere n'amazi. Ivyo ni ibintu byankenerwa cyane umukenyezi ategeza kwibanda ko gusumba ibindi, tutibagiwe n'isukari nayo nyene irakenerwa kugira ngo umukenyezi yonsa ashobore gutuma uwo yonsa agira amagara meza. Yo kwibanda cyane mu gufungura inyantete bita soya. Soya ziragwije ivyunyunyu vyinshi cyane, ziragwije ndema mubiri, ibinure, ziragwije sanganyangaburo n'ibindi bintu bita phytonutriment bikenerwa cyane n'umukenyezi asanzwe yonsa kugira ngo umwana nawe ashobore kugira amagara meza. Hejuru y'inyantete umukenyezi yofungura imboga cyane, yakongera gafungura n'ivyamwa kuko ibyo bigize ico bita les antioxydants zikenerwa cyane ku mukenyezi, gutyo bigatuma umukenyezi atagwaragurika mbere n'umwana yonsa adashobora kugira amagara mabi. Hama kandi n'amazi ni ikintu gikenerwa cyane kuko umwana kenshi akenera amazi kugira ngo bitume n'umwana adashobora kugira ikibazo cyo kugumbiza ico bita constipation. Umukenyezi yonsa akwiye gufungura gatatu ku munsi, mu gitondo, saa sita no ku mugoroba. Igikenerwa nuko araba yuko ibintu byankenerwa aza konsa uwo mwana wiwe nawe nyine aza gukenera biza kuba birimwo. Turageze ko yose umwana amwose gute, amwose kangahe? Nkuko abahinga n'abashakashatsi berekana ko umukenyezi muri rusange ashobora konsa umwana inshuro 8 ku munsi, no kuvuga ngo mu masaha 28. Umwana aronka gahaga mu gihe amaberebere akwiye. Birashika ugasanga abakenyezi ntibaronse umwanya wo konsa abana babo, hari ico bishobora konona ku magara y'umwana. Ego cyane, gukamira umwana wabikoze mu buryo bw'isuku birashoboka, ariko kandi byiza wo mwonsa umwana kiyonkira ibere. Umwana yonse biciye muri mama wiwe n'umwana atamfashanyo yindi rinze kuhaba, kenshi biba byiza cyane gusoma. Abakenyezi rero bitware gute no munsi mu konsa abana babo? No hanura abakenyezi yuko bakwiye gufata umwanya wo konsa abana, kuko kenshi umwana yonse neza agira amagara meza kandi bikamurinda no kugwaragurika cyangwa se ingwara zitandukanye. Kindi naco agira igikuriro ciza kubera yuko abayonse amaberebere. Nino ngaduce turangiriza hano makuru. Tubashimire mwebwe mwese mwayakurikiye, mubandanye mukurikira n'ibindi biganiro televiziyo Isanganiro bateguriye.